Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza kaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya amakuru ageze ko ari karagaruka ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kubabwira amakuru ariko aravuga mu birabana n'umutekano muri politike ndetse no mu gateka kazina muntu. Muri ano makuru turaza kubabwira ku ikete rikomeye cane abasirikare b'u Burundi bandikiye President Evariste Ndayishimiye General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi ndetse na Mary Chantal Nijimbere umushikiranganje wo kwivuna abansi. Ni ikete rikomeye cane, ni nyuma y'ibibazo birabana n'umutekano bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare kuri ubu ngubu banditse ikete rikomeye cane, turaza kubabwira kuri iryo kete ndetse n'iyo ryoba ryazananye, tubabwire n'andi makuru menshi ari kuvugwa cane. Turaza no kubabwira ku makuru ariko aravugwa n'ubundi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari umusirikare yoba yanyurujwe, uwo musirikare ngo yagirizwa kuba yoba yarakorana na M23. Kuri ubu ngubu uyu musirikare yaramaze imyaka 2 ari umusirikare w'igihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ivy'iyo nkuru, ni nyuma y'ibikomeye cane biriko biravugwa mu mutekano w'u Burundi, bamwe n'abandi bavuga yuko ituruka riherutse ryoba ryaraturutse ku gitero gikomeye cane cyoba cyarakozwe n'indege. Turaza kubabwira inyuruzwa ry'uyu musirikare ndetse nico bamwe n'abandi bariko barabivuga ko. Muri ano makuru kandi turaza no gusimbira ku makuru ariko aravugwa mu Rumonge, aho hari umurwizatunga ngo yoba apfukamye ku gakanu abanyagihugu. Turaza kureba kuri ivyo vy'uwo murwizatunga yoba ari igihangange mu Rumonge. Kuri ubu ngubu abanyagihugu bakaba bariko bararira ay'ikivumvu. Turaza kubabwira uwo murwizatunga azwi ku izina rya Dangote ico yoba ariko arakora abanyagihugu batariko barishimira muri kino gihe. Byose turagenda turabica irya nini, ibi n'ibindi tutakubwiye mpfunyapfunyo turagenda turabigaruka ko. Nimba utarafyonda kuri subscribe wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, reka no makuru yacu twihuse tuyatangurire kuri aya ariko aravugwa Rumonge. Imyidogo y'abanyagihugu bo mu Rumonge bidogera umurwizatunga Dangote. Saidi Dangote yoba ari ndakorwa ko mu Rumonge. Abanyagihugu bo mu Rumonge baridogera bidasanzwe uwitwa Saidi mu bijanye n'amanyanga akora cane cane mu vy'igitoro. Barasaba abajejwe intwaro gufasha kugira ayo manyanga ahagarikwe kuko abaruhije cane. Ubutumwa bw'abo banyagihugu buteye agahinda. Turasavye mudufashe gushira ahabona amanyanga ya Saidi kugira turabe ko yohagarara kuko turarushe. Saidi Dangote ni umurwizatunga avuka mu gisagara ca Rumonge muri komine Rumonge intara ya Burunga. Mu ntango yari umudanda logistique, no kuvuga ko yari umudandaza logistique akura ibintu hanze cane cane mu gihugu ca Tanzania abicisha ku kivuko ca Rumonge bita Ibanda. Mu bidandazwa azana harimwo isima yo mu bwoko bwa Dangote, ariho havuye izina rya Dangote. Saidi yahavuye aja no mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu. Ubu arafise amabisi arenga 10 yanditseko Dangote Express. Arafise n'imodoka yo mu bwoko bw'amabeni zikorera ibikoresho vyo kubaka. Mu gisata co kwiyunguruza, Saidi muri komine Rumonge akora ivyo ashatse, ico ashatse ndetse n'igihe abishakiye. Iyo mu gisagara ca Rumonge canke kuyandi mapompe ari muri komine haje igitoro cane cane co mu bwoko bwa mazutu, Dangote niwe afise ijambo rya nyuma. Mu Rumonge igitoro gitangwa gihagarikiwe n'abajejwe intwaro n'igipolisi. Ivyo ahandi ntibikunda kuko ubu abantu banywa igitoro hakoreshejwe igitoro pasi.
Gukomera kwa Saidi nuko igitoro kidashobora gutangwa atabishatse. Iyo ashitse imiduga yiwe yose imanza kunywa ku buryo rusehabaniha ironka inyuma yiwe. Ikibabaza abantu nuko anywesha imiduga akazana n'amapipa rudipe abandi baraho inzego Mwaro n'umutekano barorera. Igiciro co kwiyunguruza Bujumbura Rumonge ni 7,000. Imodoka zanditseko Dangote zozo ntizigera zubahiriza ico giciro. Abakozi biwe bakubwira ko naho wabimenyesha ariho hose imodoka yanditseko Dangote ataco boyikoza. Akarorero ni ivyabaye ku mugoroba wo kuwa gatatu igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Uti vyagenze gute? Imodoka yo mu bwoko bwa Kwasteri ifise imparati fa 2339 yari ivuye mu gisagara ca Bujumbura. Umushoferi n'umufasha barihishije abari muri ya modoka amafaranga 15,000 vy'amarundi. Ishitse kuri bariyeri iri mu gisagara ca Rumonge aho bita mu Nkayamba, iyo modoka yarahagaritswe n'igipolisi. Biboneka ko abapolisi bari bahawe amakuru kuko uwari arongoye abapolisi bari kuri iyo bariyeri yinjiye muri iyo modoka asoma ubutumwa yahawe kuri WhatsApp ariko atavuze uwabumuhaye bugira buti: imodoka ya Dangote plaque fa 2339 iriko ipakira Kinindo Rumonge muyifate icibwa amande. Uyu mupolisi yaciye atanga abapolisi 2 bajane n'iyo modoka, abategeka ko abantu bari muri iyo modoka bose basubizwa 5,000. Catangaje abari muri iyo modoka na amajambo umudereva batazira Gafyenge yavuze, aho yavuze ko bosi wiwe Dangote akomeye afise imodoka zirenga 15 kandi ko ayo mafaranga atayo asubiza, ati ntaco bomugira. Muri iyo mwanya bo bapolisi 2 baguma bahumuriza abari muri iyo modoka ngo gumamwo amafaranga murayaronka. Ariko uko bigira imbere niko ibintu vyahinduka. Imodoka ishitse mu gisagara ca Rumonge hagati aho bita kwa Sinzinkayo, umukonvayeri yaravuye muri ya modoka adasubije ya mafaranga. Shoferi aho kurangurura kuri konvayeri kuri komisariya yarakase imodoka ifata ibarabara rya pave ikatira ku ibarabara rya gatatu ahari igituro ca Dangote Express. Ico ni gishasha. Ashitseho yategetse abantu ko bava mu modoka ngo bagende. Hagataho haciye haza imisore myinshi atawuzi iyo ivuye itangura gutera ubwoba abari muri ya modoka. Dangote umubosi niho yarari yahavuye ategeka wa mudereva gushikana abantu aho igipolisi camutegetse. Imodoka ihagurutse nawe yarayikurikiye ari mu modoka yiwe yo mu bwoko bwa Hiya. Gafyende umushoferi wa bisi yaranze gutwara imodoka muri komisariya arihagarika imbere yayo. Muri ako kanya Dangote aba arashitse amuterera muri iyo modoka yiwe aramujana. Abari muri ya modoka barajumarirwa. Abapolisi 2 baje baherekeje ya modoka na Opije Devote akorera muri biro ya 9 batanguye kubwira abantu ko botaha nguko umushoferi yamaze kugenda kandi ko batari kumufata. Babantu bahavuye banka kuhava gushika bagatangazwa n'ingene umuntu w'umusivile aza agatora umuntu ari mu minwe y'inyamiramabi akamujana atacamira. Mu nyuma hahavuye haza uyundi muntu aje n'imodoka yo mu bwoko bwa Probox ma ubusa
775 avuga ko ari umudereva wa Dangote, avuga ko aje kuzimya ya Coaster kuko umudereva wa mbere yayisize yakije. Niho ba bantu basaba ko ahubwo iyo modoka yokwinjizwa mu gipolisi. Imodoka yahavuye ifatwa ikaba yaciye idahabwa nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga. Abenegihugu bakaba bababajwe no kubona batasubijwe amahera yabo nk'uko bihora bigenda ku modoka zafashwe. Imodoka z'ico gihangange Saidi zisanzwe zitubahiriza amategeko kuko zipakira kuri parikingi ibujijwe, parikingi ya kera yo mu Rumonge, igipolisi kirorera mu gihe izindi zihanwa zipakiye. Aho niho hagarukiye ubutumwa bw'abo banyagihugu mu gusaba ko ayo manyanga ya Dangote yohagarikwa ku neza y'abanyagihugu baba aho mu Rumonge. Reka tuve kuri iyo nkuru ariko iravugwa mu Rumonge, tubabwire kuri ya makuru ariko aravugwa. Abasoda bagize ubutumwa baha Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse mukuru w'igisoda c'Uburundi General Prime Niyongabo, Mary Chantal Nijimbere umushikiranganji wo kwivuna abansi. Abasirikare bashasha bafashwe nabi, imyidogo ni myinshi. Abasirikare bashasha bakiri mu myimenyerezo bamerewe nabi, ntibagira ibirato, imfungurwa zabo ziribwa. Aya makuru ariko ava mu mihingo myinshi iri kuberamwo izo nyigisho. Abasoda baratabaza umukuru w'igisirikare c'Uburundi General Prime Niyongabo be n'umushikiranganji Mary Chantal Nijimbere ndetse n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Perezida Evariste Ndayishimiye ngo babakurikiranire ico kibazo. Umwe mu basirikare yagize ati amahoro ihohoterwa ririko riraba mu gisirikare c'Uburundi rirarenze. Haraciye igihe kingana amezi 2 abasoda bashasha batanguye formation. Kuva batanguye ntawigeze aronka ivyambarwa, botine, tenue d'exercice, socks, musete, ceinture kuko vyahora. Gushika uno munsi bariko bakora mu mpuzu zahoze ari z'igisirikare c'Uburundi zavuye ku isoko hamwe n'udukambambiri baje bakuye muhira kuko ibirato vy'amasoprense bari bafise vyaraheze. Ikiyongerera nta musirikare baronka n'umukate baronka mu gatondo canke agatumbura bavuye muri siporo. Mu gatondo banywa icayi kirangi gusa bagaca baja mu zindi nyigisho. Ikibabaje nuko abatwara ama centre d'instruction bo bavuga ko yuko atamafu yo gukora imikate aboneka. Turibaza natwe tuti nimba habuze amafu ariko ifarini n'amavuta bikaba biri hari, mbega none gitumbura nticoshoboka kuboneka? Mbe none ko ifarini, isukari, reve bishobora kubura munsi bica bija hehe? Yaba n'umu instructeur canke umu aide instructeur nta mukate baronka, none abo bose ivyo bagenewe bija hehe yemwe? Ubu dusigaye twibaza duti none burya igisirikare c'Uburundi uwo kirekera aba ofisiye bogikora bonyine? Ni kubera iki bo baronka ivyo vyose tubuze ariko bagatahura ko bisanzwe abandi basirikare badafashwe neza? Nimba batwara igisirikare c'Uburundi batariko barabona ko igisirikare kigeze aho umwansi ashaka, bazohava bagera kwifuka bwakeye. Icerekeye amafaranga co twarakicecetse n'icyo kivuga ko ubu amakambi ariko arakorerwamwo instruction ni centre d'instruction Mwaro, centre d'instruction Mutakura, centre d'instruction Mabanda, ESO Burundi hamwe na Escamu. Vy'ukuri ubu dusumbwa na Wazalendo. Turasavye mudutangire ubutumwa bwacu ku mukuru w'igisirikare c'Uburundi Prime Niyongabo, mukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wo kwivuna abansi. Mu gisirikare c'Uburundi hasigaye havugwa ubusuma bwinshi, ibigenewe abasoda bisigaye vyibwa cane n'abatwara amakambi. Guhera muri RDC aho abasoda ku rugamba bageze aho bagwara kwashi, ukaja mu ikambi
Deseya Passive yakira abasoda bakomerekeye ku rugamba, akabandanya aho mu masantere d'instruction ubusuma burarenze. General Prime Niyongabo, Perezida Evariste Ndayishimiye, umushikiranganji wo kwivuna abansi. Ibintu birababaje cane, abasirikare bavuga ko Prime Niyongabo ngo yoba ari we aha impigi indongozi ziba ibigenewe abasoda. Haraheze igihe kinini bino bintu vyibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, ivyo abasirikare kuri ubu ngubu barambiwe. Twari twababwiye andi makuru avuga ku inyuruzwa ry'umusirikare ngo yoba afise aho ahuriye na M23. Arihe umusirikare Iradukunda Alexandre, iperereza ryoba ryamushize hehe? Iradukunda Alexandre aratabarizwa inyuma yo gufatwa n'iperereza agatwarwa ahantu hatazwi. Iradukunda Alexandre ni umusirikare w'igihugu yariko arakurikirana inyigisho za gisirikari, formation militaire. Matricule yiwe ni 9,914 ka ISO formation Mudubugu. Alexandre ni umusore w'imyaka 21 avuka ku mutumba Muhogoti, komine Rusaka, intara ya Mwaro mu ndinganizo ya kera, ubu yahindutse komine Mwaro, intara ya Gitega. Uwo musirikare yaramaze imyaka ishika 2 ari muri izo nyigisho za gisirikare. Weruka yarakurikirana izo nyigisho mu ikambi ya gisirikare ya Mutakura iri mu Cankuzo mu ntango z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2026. Niho yakurwaho ku Mutakura n'abandi basirikare batwarwa babandaniriza inyigisho mu ikambi yo ku Mudubugu iri Gihanga muri Bubanza. Intandaro y'inyuruzwa rya Alexandre kubw'amasoko yacu, amaje gushikanwa aho ku Mudubugu, Alexandre yagumye arwaragurika ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Niho yahabwa uruhusha rwo kumanuka i Bujumbura kugira ngo aje kwivuriza mu ikambi ya Bose militeri iri ku Musaga, ya indi nyine iherutse guturika. Amasoko yacu yemeza ko Iradukunda Alexandre yamanutse arashika mu gisagara ca Bujumbura, ariko agishika hagati mu gisagara centre ville yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza, baca bamwambika igitambara mu maso, bamwuriza imodoka barimwo, baca baramutwara ahantu hataramenyekana gushika uno musi. Ayo masoko yacu abandanya yemeza ko umusirikare yoba yafashwe yagirizwa ko yirwashije ngo kugira ngo aje gukorana n'umurwi M23 urwanya leta ya Kongo. Nimba koko ari byo vyoba vyatumye afatwa, vyoba bigoye gutahura mu gihe aho yotwarirwa ku Mudubugu babonye ko arwaye kandi bikenewe ko yoja kwivuriza i Bujumbura, bagaheza bakamuha urwo ruhusha. Gushika ubu ntawuzi irengero rya Iradukunda Alexandre. Amatelefoni we yose arazimije. Ubwoba ni bwinshi mu muryango wiwe, eka no muri bagenzi we bari kumwe muri izo nyigisho za gisirikare, ari nabyo vyatumye bamutabariza. Abamutabariza barasaba ko iperereza ry'u Burundi ryo kwerekana aho rifungiye Iradukunda Alexandre ryongere rimenyeshe vy'ukuri ivyo yagirizwa. Banywanyi bacu kandi ngo duciye dusoza yaragize ko reka aragaruka ko cane irya nindo, kandi turaza kubaha n'andi makuru. Ibi byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.